ibimenyetso bigaragaza yuko wewe aho uri aho uherereye yuko hari abantu bakora gukorera ibintu bitari byiza, hari abantu bifuza kugirira nabi, hari abantu bifuza kugusubiza inyuma, kandi abo bantu uno musi navuga ku muryango gusa cyane hari hose winjiye mu nzu yawe ukumva umenga hari ahantu wumva umenga hari ubushuhe burenze cyane bose. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko muri iyo nzu basizeyo ijini. Iryo jini naryo nta kindi rijeje ni gutandukanya, ni gukuraho umwumvikano hagati y'umuvyeyi n'umwana, hagati y'umugabo n'umukenyezi, hagati y'uruvyaro. تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 الجبروت. Hello bakuzi ba Dr. Swale Online TV, turongeye kubaramusa, mumeze neza. Okay, nkuko bisanzwe imisi yose ni ya televiziyo kunda kubazanira ibiganiro hirya no hino. Uno musi rero twagira ibibakwe byo kwakira umushisi. Muramubona yuko yicaye neza kuri ntebe y'ubwami hari yanyu. Ndibaza benshi musaze mumuzi muramumenyereye. Reka rero sindabisha amajambo menshi, katubaze tumwakire atwibwire hanyuma tubandanye n'ibindi. Kazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kota Islam muhoro imana abane nami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتقات الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حفظ الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله بحق كفها يا عصادك في تكفينا وبحامي معيس القافهم بتهمينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار باسمك الجبار باسمك الجبار باسمك الجبار الذي جبرت على جميع خلقك أن تعطيني قوة من قوتك جبار. صدق الله العلي العظيم. Hori bana bana mwamuhereye hose mukusabwe bireya nkamanagaruka kandi Dr. Swale Online TV ni izina rya TV Dr. Swale mimi mwenyewe nijewe nyene. Nizere yuko haizi igihe kirekire gose tutavugana, reka maze muri amadineti yazo ngo Dr. Nanga aragwaye amaso mamishire pembeni abantu ni hatari. Nishikie kwanza hivi. Okay. Sawa. Ni kukuwa yuko ndagarutse kuko maze igihe kirekire gose turi mu bya film kuko abwiye yuko ino TV tuzochako film ni biganiro. Ubonye rero tugize kuri amanya w'ikibi ibiganiro byacu nabyo ni bya biganiro by'iki by'abantu byumviza bafise ubwenge. Si bya biganiro byo gutwenza si comedy, no. Ni bya biganiro ubyumvirije utuje bifise akamaro mu buzima bwawe, eka no mu byaro rwawe, eka no mu muzosiga. Ni biganiro rero bifise akamaro gacyo kandi gose. Wewe muntu rero wangiriwe amahirwe yo kugira subscribe kuri TV Dr. Swale Online TV, novuga yuko bose amahirwe bani cyane gose kuko uzuzura kurikirana ibiganiro bigeze neza. Murabona ngaho mu maboko turafise ikintu cyitwa inkoni. Inkoni ndibaza benshi murakunda kuyibona. Dufise inkoni zibiri, hari inkoni yera n'inkoni isukunya. Iyi nkoni imaze gukora amateka manini cyane gose, amateka menshi cyane gose, iramaze kuvura abantu benshi cyane gose. Kandi bamwe baravuga iti bavura, tukabereka amavideo imwe nkagiti abavura. Umuntu wese ufise ikibazo uri kuri igihugu, uri hanze igihugu, uri hehe, ugaragaze uturondere. Dr. Swale yatanze ibimenyetso byinshi bigaragaza uburwayi kanaka bw'icane gose byinshi, ariko kandi Dr. Swale yarakira abarwayi benshi batandukanye, kandi mu barwayi benshi atandukanye Dr. Swale batandukanye 98% byageze neza. Uretse yuko hariho twabwiye Tewana kugira ngo tukuvure hasaba iki tukavuga ati iki gisabwa akagitanga, abitanze barakize. Dr. Swale ari maze iminsi cyane gose ndi mu bintu byo kuvura abantu benshi barwaye bajaba muri province ya Kayanza, Gitega, abari hanze y'igihugu, abari ngangire mu gihugu hagati benshi. Twituma mwabona yuko tudashobora kuruhumanya kugenda imbere ya kamera ngo dutange ibiganiro bimwe bitandukanye. Kuri ubwo nyene no munsi Dr. Swale twabazaniye ikiganiro cyiza cyane, inyigisho nziza cyane kuri wewe
no kuri wowe kamera no kuranyumviriza no kubuzima bw'abantu bose bariko twumviriza. Yego. Murakoze cyane. Twumvise ko kandi turafise inyigisho nyinshi zo gukuramo. Turabona ufise inkoni, turabona ufise ubukarata singa ku maboko yawe. Twaje rero kugira ngo mutumvishe izo nyigisho uno munsi mwatutege mu kiganiro. Okay. Ndamoni gwanyu. Okay, murakoze cyane. Inyigisho y'uno munsi tuge turabira hamwe ibimenyetso kwanza tutete nako kinja ku papuro. Nako twabishe ku papuro. Batwashe mu mutwe kwanza. Yego. Okay. Gwana twereke ibimenyetso bigaragaza yuko wewe aho uri aho uherereye yuko hari abantu bakora gukorera ibintu bitari byiza. Hari abantu bifuza kugira nabi. Hari abantu bifuza kugusubiza inyuma kandi abo bantu uno munsi navuga ku muryango gusa. Abantu bo mu muryango gusa. Ariko sinumye guteranya. Muntu uzi yuko Imana yagukiye warakoze ibigambi biragenze neza, wararose gaprasera, warubatse, uranaze kenda neza, ariko aho hantu tuye muri iyo nzu ubamwo, iyo nzu ubamwo utuye n'umuryango wawe n'abana bawe n'umutero rwawe bose, sawa? Ukabukunda hageze yuko winjira mu nzu, ugeze ku gishimajyango, aha umuryango hagati na hagati, ukumva umenga hariho ikintu umenga n'umuriro mwinshi. Kumumenga ari ikintu umenga kize ni umuriro mwinshi, kumumenga hari ahantu mu nzu yawe winjiye, sofa ku muryango, winjiye mu muryango cyane mu cyumba cyane muri saro cyane hari hose winjiye mu nzu yawe, ukumva umenga hari ahantu wumva umenga hari ubushuhe burenze cyane bose. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko muri iyo nzu bavuzeyo ijini. Iryo jini naryo nta kindi rigiye ni gutandukanya, ni gukuraho umwumvikano hagati y'umuvyeyi n'umwana, hagati y'umugabo n'umukenyezi, hagati y'uruvyaro cyangwa hagati y'abantu. Kimezo bigira kabiri, muntu ukunda kuba uryamye mu ijoro ugakunda kurota, ukazorota ubona yuko hari ikintu bitwa ikiremba. Ikiremba kiya kintu bifunga mu mutwe, kiya abagabo yitwikira mu mutwe, ukakunda kurota ubona yuko kiya kiremba cyawe kiko kirasha. Cyo kimezo kigaragaza yuko umugabo wawe yagiye kugira yagiye gusambana hanze, yasohotse urugo. Umugabo yagize yasohotse urugo. Muntu naho mugabo uzorota ukabota keshi na keshi mwijoro, ukazorota ubona ku gitanda cyawe hariho inzoka. Cyo kimezo kigaragaza yuko umugore wagize yasambanye. Sasa rero byose birashika, harusha gusanga bise izo ngeso. Ugasanga kumbure ufise umugabo wawe, umugabo arakunda kunezeza gose ikaroti, kunezeza ikaroti muvuko babarira amato ukavyumva. Nangana yuko kunezeza ikaroti ukavyumva. Ugasanga umugabo arakunda guca inyuma umugore, ugasanga umugore arakunda guca inyuma umugabo. Abasha gusanga abantu bose babikora bivagira ingeso zabo mbi, cyangwa ugasanga babikora bivagira n'iki n'uburuzi warabaroze. Cyane muntu uzokunda kurota mu ijoro, ukarota ubona mu nzu iwawe hariho kandi inzoka. Sawa, bifite insiguro zibiri. Bashobora kuba umugore yasambanye cyangwa umugabo yasambanye, cyangwa bigasigura yuko abi wanyu bakora kuruga, aho umuryango wanyu bariko bagira gukora kuruga. Kino gihe bene mama kuranyumviriza isi yarameze amenyo. Kino gihe isi yagize yarameze amenyo. Ni kuvuga yuko kera haheze umuvyeyi ntashobora kwihakana umwana, umuvyeyi ntashobora kugira guhemukira umwana. Eho kino gihe tugeze ko abavyeyi barahemukira abana, abavyeyi barica abana uko avyumva. Ntigira neza ndakugutanga kwigisha uwumve neza. Imbere ko ninjira mu nyigisho, iyo nyigisho ndibaza kuba mu kiganiro kira kabiri uko avyumva. Muca make ni warota ukunda kubona bene bigaragara ngira kuravuga mu ijoro ryawe, ukazorota ubona uriko uragenda, ukabona uguye ahantu muri gishimu kirekire cyane gose kimanuka, ukaduraza mu gishimu kirekire cyane gose. Iyi ndo kisigura yuko birashoboka sanga ni ibintu byo gukora kuroga. Ibahogesha mu Imana Yusufu, ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara qabba akhir aya. Yusuf yabwiye Yesu ati narose mbona uriko zinyingisha bw'inyenyeri 10 na zingahe zigirante ibintu nk'ivyo onya. Yusufu abwira Yusufu ati iyi ndoto ntagire umuntu numwe uza kugirane uza kuyirotorera uza kuyibwira ati kubera yuko Satani afise iki
afise vitimbe afise ibintu sinashaka kuvuga ngo afise ingizira nyinshi zo grande zo gushobora kuzimiza abantu bisukura yuko rero indoto kenshi na kenshi negera ikintu kimwe grande abasigura mu byumve neza kuko niko ndigisha nakunda kugisha ibintu bitaguriza kugira ngo abantu mutahure neza mwumve neza mubyumve neza ndetse kandi kuvuga umuntu wese gushikirwa n'ibiganiro by'wanje gerageza ugire subscribe igira partage muhanahane kugira ngo abandi baronke zino nyungu ntigira neza amajini ni biremwa nk'uko kwa abantu ariko ni biremwa byasabye ubasha ku Mana kugira ngo ntagire ikiremwa na kimwe zina muntu ishobora kubibona amazina y'Imana ati Mana yacu turagusabye twege dushobora kubona abantu mugabo bo ntibashobora kutubona amajini ashobora kudukaza Imana kandi amajini ngasaba Imana ati iyahereze ubushobozi n'ububasha bwo gushobora kugendagenda mu mitsi mu mishipa yakiremwa muntu kugira amaraso atembeye urumva rero urabona ko ndaje aha ndiko ndagenda buke ku muntu ategera n'icyo ngiye kuvuga ni kuvuga yuko rero amashetani uburozi bwose imbere yuko buza bubanza kuza mu ndoto ubuzima kuza mu ndoto ni kuvuga yuko barakuzira mu ndoto izi ndoto rero turavuga rero ndetse zigaragaza yuko nta muntu ushobora kuroga adafise amashetani amufasha ni nkuko no mu kuvura nta ushobora kuvura iki adafise amajini bakorana kama Dr. Soni ndayafise ni menshi ariko amajini yone yo kuroga abantu no majini yone no kuvura abantu so gukora ibibi kuko ndembera yuko hari amajini meza n'amajini mabi wowe ukabipinga ipinguro munsi nga ndakurindiriye hari uzoza iwanzi n'amaguru agaragara kunasukuta kujya imbere yangu na mugupeka ndakujuna kimbi wowe bipinge tu ariko ndazi hari uzoza ngahi wanzi uvuga ati Dr. Bisaidie ego tukira aho nyene Dr. tumufisa amatwumva ko amaze kuvura abantu benshi kandi benshi barabashimira nayo rero benshi bavuga ati mbega uyu Dr. akorera amaja hehe betizo goma tumva kuri YouTube nyine avuga kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo yiwe nitiza ariko ushaka gutanga address kubera we kuyu muntu tumva yuko akira arakira kandi sumwe si babiri si batatu ni benshi baje ngaho wabo bagwaye emwe mu kugenda agenda ahagaze nyine nk'umuntu nyine avuye nyine kwivuza nyine ahantu nyine yarose nyine imiti rero twashaka rero ko nabishaka tubaza ati mbega akorera amaja he tuzi tuhazi mbe ni office yiwe ni iramajahe twashaka rero muri umwanya utubwire kubera uri umuganga uduhe address abantu bari kwarakurikirana kuri televiziyo warabona cyane gusa kaceshe ushaka umuseka shwa rumori murabizi yuko icyo gihe gihenze aho hambere aheze nahora dutusare nahora mbanguze ngo gupanga mu Buyenzi ukora byumva nakora hanye mu ngubu ngorera iwa dutusare mbamuterere kuri mesofe rajya 27 akine ateshe nuzo wishorere nguraje on twande budifitanye nzo kwirukana ewane nta muntu twande budifitanye oya uza kuri rendezvous abana kuza nk'imbene no uza kuri rendezvous aje kwivuza hama nibaze yuko imaze kuvura benshi kandi sikuvuga ngo ndi tutavuga ngaho imbere ya kamera ni benshi amaze kwibona niba kandi bukajya ari kuvura umuntu abantu andandikora mu vura gahanya muri saro biro irahari biro ngije hajya ari muka kishina keshi kwa ni wanje murira nshaka ko rigana mu cyumba muga biro y'akazi ngije hajya anya sivyo ari biro hajya akazi iyo umugwayi yaje nuguru hajya anya nkamuvura muga imbere yuko umugwayi aza ni kuvuga yuko amanza kuri amafaranga y'igipiro ya consultation uriha uriyo hoye hama kuvyekeye kuvura mvura mu buryo butatu ndavura abo turi kumwe ngaha anye ndavura bari hanze y'igihugu kandi benshi ndavura bari hanze y'igihugu nkanavura nkoresheje telefone cyangwa nkavura nkoresheje abantu banje ntori izina ry'iwawe rya mama wawe ndakora akazi nkabona ndagenda kaka naka mukuru kunuko bakora byumva muca makinuko oli sinzi ko ari ikindi kibazo okay murakoze cyane uri umuganga si muri babandi bitwa ngo abaganga uri doctor ni doctor kabisa bajuzuze bashire ko yico ego kenshi namaza kumva yuko ari nabandi bari mu bitandukanye bari hanze y'igihugu beho ndira gumambazi kubera birashika uyu umuntu ari kure kugira yivuze badakurira indege yakaza ego aruje kukivuga tushaka rero dutumurire kubira benshi n'abarundi mugabo baba mu Burundi birashobora bigakundika iyo umuntu ari mu mahanga ari mu kindi gihugu cyakure urashobora kumuvura agakira igice beza genda kuri Bab TV online
hariho abantu bari hanze y'igihugu batanga ubuhamya. Birashoboka cyane gose muntu wese uri kuranyumviriza, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Belgique, uri Sudani, uri Oman, uri Qatar, uri Saudi, uri hehe, namba ufise ubwo bari bwose ndondera insha Allah bi'idhnillahi ta'ala, ndazi yuko nzokuvura kandi uzokira, kuko ndagusaba izina rya mama wawe n'izina ry'iwawe bwite. Uheze kumfanya igipimo minota 5 baraguhaye inyishu, mu nyuma y'minota maze goza inyishu ndakubwira ibisabwa n'amafaranga nakuvurira. Yisi utaragira utaritaba imana tarava ndashaka kuvura. Ego ibyo nibyo tushaka tumenye rero, urumva rero bese ibyo birabananira kugira ngo babikorere abari kure y'igihugu. Hanyuma ikindi naco Dr. Swale Orlan, Dr. Swale turabona yuko wewe uri umuganga wiyemera. Yego. Kandi nibaze yuko televiziyo wawe kaza ni televiziyo nyiri gwawe nawe izina ryawe nyine byose biri kumwe nyine na n'izina ryawe. Yego. Ariko ikibazo nagomba mbazi. Tumaze kubona mu biganiro byinshi. Hari ikintu tumaze gukubonamwo uri kuravura abantu batandukanye nka mu Burundi n'ahandi. Ari umumama wavuze ko mu Buterere, mugabo mu masanda muvuga izina, yarigeze kumbwira ati shaka ndonderera umuganga yomvura. Ingwara yambwiye yagwaye, sinzi ko bavyiza ko nshaka kwivugira ngaho kuri televiziyo. Ashaka kwivuga nta kibazo. Rero mama yarambwiye yambwiye ati mbari ndonderera umuganga ushaka kumvura, ndafise umugabo wanje. Ngo umugabo wanje asise mu nzu aroga, aje koga, agaca agenda, agaca agaruka no kuryama no gufungura n'agifungura. Rero je mugabo wanje ndibaza yuko yafise undi umuntu yoba yaramuroze. Ati ariko ushaka kunondera umuganga ashaka kumurogora, nyina akambira akangarukira nyine akambira umugore, akambira umugabo nkamubera umugore. Namubwiye ati aha nyine mu Buterere hanyene hariho bita Dr. Swale. Iyo shora kubigukorera. Ariko rero muri umwanya kuri kuravugira ko ngaho kuri televiziyo rero nashaka rero nyine umuco ntiyamara kubona ikiganiro yumve byose ko atanakimwe kunanira byose ko bishoboka. Umuco hanyine mu Buterere umuco nguyo, ariko sishoboye byose, gushora byose niki ni Imana, ariko ndagerageza kundegera kuvura nta ndavuga ngo ndari karidoga, ariko sishoboye byose niki ni Imana. Sawa, okay, ni kuvuga yuko uwo mugabo afise ico kibazo umugore kwanza amaze yikeruka ingeso ziwiwe, amaze yikeruke ingeso ziwiwe, atari ingeso ziwiwe naho ushobora gusanga umugabo wiwe yararozwe, kuko kuroga navuze ko tutanga ikiganiro gize kuri navuze ati ibimenyetso bigaragaza umugabo yarozwe yafunzwe cyangwa umugore yafunzwe, nuko urabyumva, cyangwa umugabo yarozwe cyangwa umugore yarozwe, uko urabyumva. Ni kuvuga ashaka kuba yarozwe, ashaka yarozwe gute? Ashaka kuba umugabo wiwe yaragiye mu hanze, abantu b'amaraya abagore dusanga dutunga ni hatari, aho kumushaka kubana nawe siniko ndigisha muze abagore n'abagore gashatora zijya ndeze z'umugabo akishadicukwa kuna sebana ziweka pale, yani kila yani wa mugabo agatima kazoka mashaka kinzira he kuri wa mugabo. Cyangwa ngasanga umugabo nawe afise ikibazo, ugasanga yarinziye n'amashetani majini mahaba, usanga majini mahaba niyo atuma adashobora ndashobora kubana n'umugore. Cyangwa ngasanga umugore rero nyine arafise ikibazo, ngo umugore nyine afise amashetani y'abagabo yamaze kugirane kumwinjirira, kuko ayo mashetani majini bamaze kubajamwo umugabo n'umugore bategeza gutandukana. Mugare ivyo twigeza gute? Abarundi dukunda amajambo dukunda ibikorwa. Uwo yaragutumye uramubwiye cyahomba mugana ngira aza kubaza kibeze gute. Uretse dikeneye kugira ngo tumenye impamvu twege mu afise ubugwayi cyangwa ingwara kanaka, ntabwo dukunda kugendera kubige bavuze oya ni mushaka gufata ngo jengo ngo malaria, haro malaria musaba umwe yimesaba bibiri yimesaba bitatu bitandukanye, nukuvuga n'uburozi nabogere urafise imigwi urafise tandukaniro. Mbe ni iki kitega gituma uyu mugabo atabona umugore wiwe? Ni iki gituma umugore atabona umugabo wiwe? Bimva kuki? Yararozwe sawa n'ivyo yararozwe, none yararozwe uburozi ubuhi. Abandi bakayegerera umuganga, akayegere bwana mkubwa Dr. Swale bibi hapa ari amazina yiwe mande mpimbe ndabe ushobora gusanga biza ku mugore cyangwa ku mugabo cyangwa n'uburozi bw'ubwoko ubuhi. Yaruzwe ku munsi wa kangahe, itariki zingahe, nubwo mu kuzimu, nubwo munsi y'ikiyaga, nubwo hejuru mu kiyaga, nubwo hejuru mu kirere, nubwo kumwabura umushatsi, nubwo kumutwara inzara, nubwo kumwabura amate, nubwo kumuyora aciye, nubwo kumutwara impuzu yiwe, nubwo kumutwara ikareso.
ya birumvikana Dr. Ba kabisa sikia ongea ni fake ego ibibazo byari kuba byinshi mugabo baza hari ikindi kibazo rero nagomba mbaze Dr. Ko ndakubonye no musi ndakubaza urambabarira yareba benshi bakwifuza mugabo musi je nakubonye arundi umukobwa abanga amaze kumutakura yariko imbere ateguye urubanza kugira mariage isango kugira mariage iraba barahana umba barari sake baragira dote mugabo isango kugira mariage igeze wa muhungu acha atangura guhindura programme zo yuko ya mariage ishobora kuba hanyuma uyu mukobwa no kuri nakanegera kamwe yarafise mugabo bamwe bibaza yuko uyu mukobwa yuba yarozwe kuri uyo muhungu yagiye gukundana n'uyo mukobwa ari abandi yari amaze gukundana nawe bamukundiye umukobwa rero natwe bamenyesha makuru tuca hirya no hino tukaza turabaza inkuru nk'izo nyine tukaza kuri we Dr. Obumuco tushaka tukubaze rero ni gute umuntu ashaka gutegura urubanza agatumira ababanyi n'imiryango bose bakaziye ko yasango izuba yagwa rubanza mugabo mu nyuma kaje bisango ngo yahindutse umuhungu ngo yabivuyemo kandi yarakoye twaramweye twaragize ibintu byose ngo acomba ngo urubanza yaruvuyemo ngo ntabundi umuhungu azomutwara none nkawe gaduca utubonera kure ako kubara ko rwo yarozwe canke n'umuhungu yiruse nyene ko ubuzima bugoye igeze naciye kure ubwo n'uburozi bw'imipaka n'uburozi bw'imbibe ubwo n'uburozi bw'iki bw'imbibe ni kuvuga yuko uwo muhungu ashobora kuba yarozwe nkuko ndashobora kuroga kwanje bimubire yakatumureke azonda amafaranga azaronka mugabo mu buzima bwiwe ntazopfa yarongoye urumva ubwo n'uburozi bwa mbere ubona ko mu buzima bwiwe azorongogwe muga ntazopfa yaravyaye ubwo n'uburozi bwa kabiri mu buzima bwiwe unyazorongogwe ariko ntazopfe yerubatse kuraba mu rugo ubwo n'uburozi bwa gatatu nukuvuga iki rero uyu mukobwa ntarandi umukobwa wenyene biragaragara yuko arafise ikintu kigaragaza umukobwa aramaze no kumubona wari uwo mukobwa biragaragara yuko afise iki arafise uburozi bw'iki bw'imipaka bw'imbibe n'uyo muhungu afise uburozi bw'iki bw'imbibe abakugira ngo barongorane babane bisaba yuko manza kugirana kuca iwacu tugatwara cyituma uburozi bw'imbibe n'uburozi ubuhe bupfa kuki mbe gufungiwe munsi y'ukuzimu mu kiyaga binemeje kukubwira icyagati tunaco ahantu be afise ikibazo mwe naco nafise ikibazo cyane gose ari indu dufise ngaho urundo ngo kira muntu wese ngo mariage ni ku munsi wa gatandatu wani ku munsi wa gatanu no byo ntibibaho ntibishoboka kira muntu we Bosco wewe umunsi wo kugira mariage urahari kira muntu wese bivanye n'ubwami bwiwa bafise nyota asilia aho wazee wa zamani y'imizimu kila muntu afise imizimu n'amajini nimuhakane ukwabyo bivanye nyota nguvu ukuva nguvu y'umuntu maana yake chimbuko la mtu maana yake chimbuko la ni kuvuga ijya nguvu yiwawe kila muntu wese arafise umunsi agirira ko mariage hari ugira mariage ku munsi wa gatatu haruza kugira ngo mariage izoramba zikore ku munsi wa mbere mugabo bigenda fiefiefi ntabwo banatubaza kandi herukagira ama mariage mugigiye bahukana ntibakubwira ukora ngo sikira umuntu agira mariage ku munsi wa mbere cyangwa gatatu oya bivana n'umunsi ubugi bakwira abazire bakaba n'abakera kugira ngo umwana bagenda kurongorwa bamaze akata kibazo afise mugatwebwe ubonye umuhungu agiye yambaye pocket yaje afise amafaranga afenze neza fresh umwana ahora mugabo kumenga ni inkuru kuragaba tumaze karate mbe n'umwana wanje uno mwana nje n'ujya ngo mbe barajyana cyangwa ntibajyanye ukurabyumva uyu mbe ku munsi wazogira ku maragira umunsi wa kangahe mugiye uko nyene mugiye ngaruka mu cyo bara mu nyuma rero usanga ku munsi wa dote muramaramaye barasa ku ego ama ikindi nuko ko cyane managoma tunarifise nabo ndakubaze tashaka utubwire nk'ubu ndabuze ubupango ndubase inzu nziza kweri nasize mukira kama ya Dr. Swale iyo iri sawa nyine hanyuma ujya munsi wo kugira ngoma kwimuka inje ngacaza ngarondera umuryango wo kwinjira muri yanzu yanje nkahabura cyane basi nkinjiye mu nzu gaza numva umenga Tanganyika yose cyangwa amaze kubumba ariko arasumira muri iryanzu rero komanda kubaze sizi yuko mushaka kuduha umuco kubera birakunda kubanga mu Burundi iyo umuntu yigura agaparasera akabisanga arivyo bagiye baramushyiriramo nyene dushaka mutubwire rero nitwaza tukabegera yuko uyu ngwara muzoza kwituvurira mu nzu ega niyo problème dufise
ntabwo yari kumenyeka no kugura place nangiye kupimenyesha nibyo ubwo turabe hajya tugiye kugura place haya mwegi place byukuri ngano kuna usalama ama kuna usalama unaenda hivyo kama kuku kama bata kutiremba ivyo ni bimwe mu bintu bigaragaza uburozi reka kuzo kuroga mwene wacu nakubanza ko umuntu wenyine apana niyo kamera yanje basha kuyiroga mukajesha kurondoke uzogerekeze turabe sofi mana yabishatse je ndavura muga uruzi ragusubiza wowe nenda roga ukuravuga ni kuvuga yuko urana niyo TV basha kuyiroga bakaroga inzu bakaroga imoto bakaroga umuduga bakaroga ni Mike Mfisi birashoboka ukuravuga uburozi sukuru umuntu gusa izo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza mbega ahantu utuye mbega ahantu ubaye kuna usalama hameze neza nta kibazo gifise birashoboka ugasanga iyo parasera ugiye kugura kari nk'agakanteka amashetani kari nk'akabuga abakinzi bahuriramo imigambi yabo ugasanga habe nk'ijini hebera ijini kuko amajini turabona ngahari ubona nga kunwa ivo ovyo ni shida cyangwa inzu rupangu usangiye kupangu kumburyo rupangu rubamo ibindi biremwa rurimo ibirozi rurimo amashetani rurimo imizimu cyangwa ngasanga uryo rupangu ngende uryo rupangu igihe rugura yaruzinditse ruzemo urukingo aho kuno afata impangu bashimba hasi agahamba y'ibintu ukabyumva bege iyo bihambye rero kisha keshi urugo kubiri harabyo bahamba ibindi navyiza usanga muri iryo nzu rero bajyana yo kwibamo abana gwaka amaraso bagahaguragirika nukuvuga iki n'urupangu rashaka kurugwa nifo yuko umanza mukaraba mbere ahantu tugiye kuba hameze gute ninaco gituma inyuma y'inyigisho natanze nategura inyigisho ivuga ati ibimenyetso bigaragaza yuko inzu utuyemo irimo imizimu cyangwa irimo amashetani irimo amademoni mabi cyangwa yahindutse ikibuga cyo kuja gukindirwako nuko ego abantu twumvise inyigisho kuri aduha mbere kubera mbere tukurondeye bamwe mwambi two akanimero kawo kaduha nyene nga kuri televiziyo canke dogenda gute kubera bamwe twigishijwe arabo twigishijwe sinzi yuko uduha akanimero ka telefone nitwakuronde tuzokuronke hanyuma uze utuvure barakoze cyane akanimero ka telefone yiwanje ni 68 sa 43 908 cyane 68 143 908 cyane 68 ijana na 43 908 siyo gusa hariho iyindi hariho 62 amajana 8 na 99 amajana 7 na 75 siyo gusa ni nyinshi nzonzi bahereza nibazo remeze kura hose Arabia hose Dubai hose kandi zinakuwa ziri hasi ya kamera hajya gusa attention namwe umukobwa ntuzondondera uza kungira ibintu by'uburofa jewe nta bintu by'ama ntuze njamwe byo ibikindondera ugira ngo ndagukunda no ntabwo bine ivyo oye je sindega kuri rezo sosiyo kurondera abo dukunda ndafise umugore wanje kandi myiza arabwiye wowe uzondondere ukeneye yikunda gukora akazi apanga urataka ngo tumuntu marafiki sitaki urafiki tugira ubugenzi ndakuvura weheze ryo kuvura nta birebire ngeneye ukabyumva singombe bimenyana n'abakobwa jewe no okay sawa turakubise mutambuze ngishi duhaye mugwera akajambo kanyuma twashaka rero duhereze tubwire kuko imisi yose wamahugura imisi yose telefone abantu bigere yugagwa ukuronde wese arakuronka hama igipimo nibaza ko amahera igipimo noshaka kuyavugira nga hama uzotuba hafi nitwagora tuzokwikora ko tuvure ego akajambo kanyuma rero gutama akajambo kanyuma naka Dr. Swale Online TV ni TV Dr. Swale do mimi. Iyi TV nashizeho kubera inyunguzi wanyu. Aho hambere haheze. Umuntu kugira arubwira imanje telefone aho safanye ngubijana. Irahari. We muntu uzobona ikiganiro kivuye kuri TV Dr. Swale Online TV. Gira subscribe n'uri hane kugira ngo abandi baraje kwifuza kunyibera cha telefone. Ivyo byorohe. Kino gihe hari abantu bagenda hanze y'igihugu cyane havuye umuntu yari yarahangayitse yagiye hanze y'igihugu baramujya amafaranga mugaje kuvuga ngahi wanje hanyene imisi 3 yagiye muzima ukora itatu yagiye muzima uko n'ukuri kwimana kusha kuri
sasa rero hari abantu babura ingene bashaka kuvugwa bagenda mu Rwanda bagenda bakahinga bakajya amafaranga genda muri Tanzania simvuze ko mu Rwanda abavuzi bari mu Rwanda hari abavuzi bakora batumva ariko hari n'andi yaravuze turabavuzi kandi kugira gusanga umuntu afashe itike agiye mu Rwanda itike arayihomyemo nta nakize ahomye itike byose abihombeyemo mu ncamake rero ndangije mvuga ati natwe mu Burundi turashoboye. Okay, murakoze. Ni Dr. Swale Online TV nkuko bisanzwe ibiganiro misi yose ni kuri TV tuzokoma tubaha hanyuma ndibaza muganga mwamubonye ni Dr. Swale avura nibasubizamwo nawe wawibye ikintu cyose ategeza kwigarukana ego ngendo ngereko abantu bose bifuza ko twabakorera impeta izi impeta twambaye tushobora gukorera impeta tukayikora neza ku buryo impeta hari abambaye impeta umenya n'ibicarizo hari nandi yambaye impeta bavuga cyane tunambaye kugira ngo ko ari ikintu guntanga wone bikenera naho ibyo turondere tuzogusaba izina ry'iwabo tumanza hata dufise ama tumenye impeta wambara ingene imeze tumenye kwambara kwambara impeta isa kwasi hari nafise kibazo usanga abantu bambara impeta nk'ibicarizo tumenye kwambara impeta isa n'urwatsi rubisi wambara impeta zari ibuye girabura ibuye rutukura ibuye risa na jone ibuye risa na orange sikufa kwambara umenye n'ubwoko wambarako uzotubona bikinije byose murakoze. Sawa murakoze cyane gose. Okay, turabashimiye gose Dr. Swale. Turabashimiye. Ikindi gihe twabutuma ko muzo twita. Yego karibu. Sawa murakoze. الرحمن الرحيم تحسن سبث الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 الجبروت